Bibiliya iti umugore mwiza, umugore w'ubwenge ninde yomuronka? Akabaza nguwo mugore afise agaciro karuta amabuye y'agaciro amwe bita marijane. Uwo mugore womukura he? Nimba waramuronse ushimira Imana, aho ugeze hose uca ukubita urumenyetso uti Mana warakoze. Kuko uwurose umugore w'ubwenge aba arose n'umunezero, yama n'agasurire wampaye inka, Mana yanje, Mana yanje. Nawe vyashitse ugahusha rero, ndakwihanganishije, birabaho, birashika, nturi wenyene, ariko uvyihanganire cane. Nta mvura igwa idahita, ivyo uriko uracamwo ni isomo rikomeye, ni ishure. Gerageza rero uronke diplome ufise ubumenyi buhagije. Namwebwe mukiriko murarondeza, courage, courage. Mwebwe mbere uno musi nimwe ngomba ngarukeko cane cane. Basogokuru barayamaze bati umuhusha atunga ahusha umugore. Basha abarundi ba kera je nibaza yuko bari inspire, mutima mweranda canke mpwemu yera niwe yabafasha. Uhushije aha hantu ukanyerera ugatwara inimero atari iwawe ugiye huruti bayi. Ushobora kuba ufise n'ibikwegana mbere, ukaba ufise imodoka, ukaba ufise amazu, ukaba ufise ubutunzi, mugabo umunezero, amahoro ukabibura. Nimba bavuga yuko urugo rwiza arakajuru gatoya, iyumvira urugo rubi nago ico ruca ruba. Voilà, gutora rero uwo muzobana ubuziraherezo nibanga ritoroshe, n'igikorwa isaba kwitondera. Kino gihe abagore ni benshi cyane, ariko abafasha bari kurusha. Kanatsinda na Bibiliya iravuga iti uworonka umugore w'ubwenge ninde? Bisigura yuko uwo mugore utomusanga hariho hose, ameze nka kurya kw'inzahabu. Inzahabu ntuyisanga hariho hose. Naho bimeze uko, naho bagoye, mwene abo bagore bariho. Umuntu azakubwira ngo ntibigoye kumuronka azoba guhenze. Kino gihe hoho abatari bake basigaye bahusha. Iki vyerekana ni ingo zirirwa zirasambuka buri musi. Uno musi rero sinje kuvuga ivyo vy'ingo ziriko zirasambuka, oya haba namba, ahubwo ndabafitiye inkuru nziza. Ndabazaniye inkuru ishobora gufasha abakiriko barahitamwo, eka mbere igashobora no gufasha abaza barashinze izabo. Nabo vyariko biragora babona bageze aho babona yuko borusambura. Ndizera yuko hataza kubura na bakeya bakira. Iyo nkuru rero ni inkuru y'umugore yabaye igitangaza. Ni inkuru y'umugore yandikishije amateka kw'isi. Ni inkuru y'umugore atabaye umugore gusa, ahubwo yabaye umufasha mwiza. Ndagusengera ngo ntube umugore gusa, ahubwo umufasha mwiza. Uwo mugore w'igitangaza, uwo mugore w'imboneka rimwe, uwo mugore ashobora kwinspira abandi, uwo mugore ashobora kubera icyitegerereza abandi, uwo mugore ashobora gutuma abandi bahindura ivyiyumviro, uwo mugore ashobora gutuma abandi bakira. Uwo nawe rero si uwundi ni uwitwa Bertha Benz. Kubera iki yitwa Bertha Benz? Yarongowe n'umugabo yitwa Benz. Ubu nawe akaba ari we yatanguje imodokari kw'isi. Ubu niwe yakoze imodokari ya mbere yitwa Benz. Bavuze ngo Mercedes Benz, iryo Benz ni izina ryiwe. Bertha Benz rero atarubakana na Benz yitwa Cecilia Bertha. Amaze kubakana na Benz, murumva yuko yaciye ahindura yitwa izina ry'umugabo. Hariho abagore rero bavuga ngo yabo wapi ngo je sino kwitwa izina ry'umugabo kabisa. Nuko bimeze amaye usanga bipanze neza, usanga ari marahwi, asha na jewe mana
iyo dosiye reka tuyireke ndazi yuko ari abana bacatangura kuvuga ngo ngumviriza hari ico je mvuze abantu niba bashingwa n'ubusa hari abatanguye kuvuga yamara twavyumvise mwumvise iki bari baraguza nawe nyene barabaho jewe nta kintu na kimwe navuze natwibandaniriza wari bwiyumvira ukuntu imodokari yoba yarabayeho imodoka ya mbere yatangujwe na Bertha Benz wari uzi yuko umushoferi wa mbere yatanguye gutwaza imodokari ko ari umugore uwo si uwundi ni Bertha Benz uno munsi hoho murambaga abagabo batanguye kuvuga ngo wumve vyatanguye wumviritsa ko mugize ivyo reka ndabongera mwari muzi yuko abantu ba mbere batwaza imodokari neza kw'isi ari abagore mana yanje munsi hoho abagabo barambagira ibisiga aho ivyo bintu ariko aravuga n'ibikiganana twaba twavuze umve ivyatanguye reka ntiriwe ndabatevya ndabagire ku muriri ingene vyagenze ndabereke ingene Bertha Benz yakoze umuduga wandikishije amateka kw'isi n'ubu ukiri kurandikisha amateka Bertha Benz bamwita Père des Automobiles canke Father of Automobile canke watanguje ubwa mbere icyumviro c'imodoka turabire hamwe n'ingene Bertha Benz yabaye umufasha mwiza turabire hamwe ingene yagize uruhara rudasanzwe mu buzima bwa Bertha Benz kugira ngo ashobore gushika ku ndoto ziwe hariya imeni mu Budagi mu 1888 umuenjeniyeri yitwa Benz yigira inama yo guhindura amateka y'isi mu guhindura ivyari bisanzwe bikoreshwa mu kwiyunguruza izo nazo zari indogoba aho yagize iyo ndoto afise imyaka 15 ico gihe abakuru bagira ku ndogoba nawe ariyumvira ati ntegerezwa guhindura amateka yiyumvira rero ikintu cotuma ivyo bihinduka akora ku murango no mwijoro kugira ngo ashike kw'iryo hangiro amara imyaka 20 ariko akoresha umutwe agerageza koraka vyanka subira urumva yuko yategerezwa gukora ikintu gifise imoteri ikintu gishobora kwigendera kare indogoba bazishirako ico bita chariot zikagenda ziragikwega gifise amapine mugabo nticashobora kwigendera aravuga ati ubu ntegerezwa gukora ikintu cigendera ikintu gihindura aya mateka ico rero nico yise patent motorwagen Bertha Benz rero naho yariko arakora uyu mugambi mwiza yari afise intambamyi zikomeye ariko yari afise umugore w'ubwenge yari afise umufasha ateye ubwoba uwo ndiko ndavuga ni Bertha Benz Bertha Benz yarazi indoto ya Bertha Benz yarazi yerekwa agiwe Benz rero yarakunda ivyo ariko arakora yamuba hafi akamusunika akamutera intege kugira ngo ashobore gushika kuri iyo ndoto mbega umugore mwiza mbega umugore w'umwete She always was pushing him and that he had to do this invention and he had to exercise ati yakora ibishoboka vyose kugira ngo umugabo wiwe ashobore gushika kuri iyo ndoto ihambaye yagira ati ibishoboka vyose ndabikora mpaka umugabo wanje ashitse ku ndoto ziwe ico gihe Bertha Benz yarashitse aho bimugora agira intambamyi zo kubura uburyo aravuga ati hako umugabo wanje adashika ku ndoto ziwe gukora ibishoboka vyose kugira ngo aronke uburyo bumufasha umutima g'abantu b'Imana mwebwe murawumva Bertha Benz was an amazing woman. Ati Bertha Benz yari umugore adasanzwe nabwiye yuko Bertha Benz yari afise intambamyi zikomeye ari muri iyo laboratoire yiwe yaguma yinyegeje Bertha Benz wa mugore wiwe w'amayinka akamuguma hafi akaguma amutera intege ati nukuri uyu mugambi ni mwiza bandanya naho hari biteye ubwoba naho hari bikomeye bandanya tuzoshika ico gihe Bertha Benz mwumva akakantu uyu mugabo Bertha Benz ni kuko yariko yisema
nabwiye yuko ico gihe hakoreshwa indogoba kandi izo ndogoba zakoreshwa n'umwami w'Ubudagi yitwa Kaiser. Indogoba zakoreshwa mu kunguruza umwami kandi byari ibintu byerekana gukunda igihugu. Bertha Benz nawe rero ari ngaho muri laboratoire ariko yiyumvira kubisubiriza. Voilà. Bamufashe n'umutwe bari guca bawusya. Myandi majambo yafatwa nk'umwansi w'igihugu. Ivyo muravyumva namwe. Ariko yari afise icyumviro ciza, icyumviro innovative. Voilà. No mwidini ico gihe ntibavyorosha. Indogoba zari zifise amateka. Kwiyumvira rero ko bozikuraho kwari kwiyahura. Bacha gufata yuko uri shetani. Murumva yuko Bertha Benz yariko arakora mu bihe bitoroshe, ariko umugore wiwe amuba hafi. Akazaramuha akabeze wambaye la. Akantu vraiment namwe banze mukarabe neza. Naho ivyiyumviro vyoba bipangurutse woza wumva bisubiye ku murongo. Bahakugiriye. Banze mugitegereza wambaye inka. Gusa ntimumbage. Natsi ko munkarira ndakurahi. Aka kantu kabona gute? Raba aka kantu umuntu akakugiriye gasigura iki? Utu tuntu muze muratubika ahantu ndaza kutugarukako. Murumva ivyo bintu byose yaguma bikorera iyo yinyegeje. None gabashi ibi bintu hoho nzokinyongera hehe ikintu niyo nagisohora. Aha muca mwumva yuko yarasanzwe afise n'ikibazo c'uburyo. Yarashitse ahantu arakwama Bertha Benz acaja iwabo. Afata igice c'inkwano arakizana. Aca baragikoresha. Iyumvira nk'ukuntu yoba yarapanze nk'abavyeyi biwe. Abwira nuko umugabo wanje afise umugambi ariko arakora ibi nibi none ni mu mpamahera voilà kugira ngo turabe yuko yoshika ku ndoto ziwe. Iyumvira umukobwa warungitse kubaka, umukobwa warungitse mu Burundi, voilà kuba mugore wa Murundi, agaca garuka ahakubwira ibintu hamwe n'ivyo ngo umukwe afise ivyiyumviro wariko arakora umugambi. Iyumvire nawe ukuntu nk'abavyeyi ba kino gihe wo mwishura. Murumva yuko yagerageje kuvyumvisha abavyeyi. Bertha Benz azana ya mahera afasha ca gikorwa cabe n'umugabo. Ntayazanye barayakoresheje ngiyo ingendeshwa ya mbere irasohotse. Patent Motorwagen. Bertha Benz nababwiye yuko atabona neza ingene ivyiyo ngendeshwa bizogenda. Ntiyabona ingene yoshobora kuyigirira marketing, ntiyabona ingene yoshobora kuyimenyekanisha ngo abandi bayimenye. Ariko Bertha Benz yarabona ingene vyoshoboka. Yamubwira ati mugabo wanje ndagushimiye ushyize ku kintu gikomeye. Ati rero iyi ngendeshwa y'impenda yipime abantu bayibone. Bertha Benz nguwo arayinanaye wampaye inka, imisozi aranzaganije, imodokari ya mbere ngiyo igiye mwibarabara iriko iranyongwa nande na Bertha Benz. Bertha Benz agenda ibirometero 105. Abantu aciye ko bagaterama bagasamara bati mana yanje ibi bintu nibiki. Aho ninde ariko arayinyonga si Bertha Benz ni Bertha Benz. Bertha Benz azanye iki? Azanye inyishu. Bertha Benz abamubonye babona igitangaro. Bagakubita urumenyetso bati ibintu nibiki. Bertha Benz ariko aragira promotion y'indoto z'umugabo wiwe. Aha rero yatwaye ingendeshwa agiye kuyerekana iwabo mu karere. Bertha Benz muramubona ku ngendeshwa yapfuvye wampaye inka. Agiye kwisengero patira ati mana yanje ivyo none nibiki. Nguyo rero mu mateka y'isi arayahinduye. Reka parking murabe. Patent Motorwagen. Iyi nkuru iraryoshe cane gose. Murazi yuko bwari ubwa mbere ayinyonga yategerezwa no kugira maintenance. Akaraba ivyapfuye. Akayiryama musi akaraba ati mbega bashahu
iriko irafima yabaye iki? Amavuta ariko arava bimeze gute? Mwandi majambo biravye neza umugore we yatanguye kuba shoferi mekanisye. Abagabo ni muje hirya nawe ntimubona yuko ariko arayikanika ngaha? Hana yuko yeko arashiramwo essence ngira ngo namavuta. Ayidemare murabe. Voilà, ati tugendere kandi ayitera ikirato. Abantu ntibabitahura bati mana yanje babona ugotsi rufurumbuka ati ndigiriye bye bye. Shoferi mekanisye hariya abagabo muri hehe? Voilà, musubire muvuge ngaho. Yariko arapima iki? Yariko arapima ingendeshwa y'umugabo wiwe. Voilà. Yariko aragira ico bita road test. Bertha Benz yandikwa mu bitabo. Bertha Benz avugwa kw'isi yose. Arinda amenyekanishije ibikorwa vyiwe Bertha Benz. Niho amateka y'imodokari yatangura kw'isi. Imodokari ikozwe nande na Bertha Benz. Imenyekanishwa na Bertha Benz. Ukaburi kuranyumviriza wicaye muri Mercedes Benz. Oya, vraiment sorora. Kuko we noca ndakubaga ngakwitwarira. Amavuta y'imodokari. Ibwirize nawe nu. Mana yanje. Karagaciyemwo reka ndabereke ingene Mercedes Benz yagiye iratera imbere. Bertha Benz wewe yabona yuko isi yose igiye gukoresha imodokari y'umugabo wiwe. Kandi biri bube ubu Mercedes Benz ntayitari kw'isi kandi irazimvye. Reka rero tuje ku cigwa cuno munsi turabire hamwe ibintu 12 biranga umugore w'ubwenge. Dufatiye kuri iyi nkuru ya Bertha Benz. Icambere, umugore w'ubwenge ashira icizere mu ndoto y'umugabo wiwe, mwiyerekwa ry'umugabo wiwe. Naho abandi bataba bazizera canke batahura iryo yerekwa ryiwe. Mwiyumvire Bertha Benz ariko arabwira Bertha Benz ati uzi n'amakuru. Jewe mfise indoto yo gukora imodokari izohindura amateka kw'isi. Bertha Benz atarigera akubita ijisho iyo modoka. Voilà. Izi ndoto zari indoto z'ibisazi. Abandi bantu babona ivyo Bertha Benz ariko arakora bagira bati uyo n'umusazi zararutse. Ivyo bintu ariko arakora ntibibaho. Hari uwo murumva yabikoze. Bertha Benz aravuga ati ibi bintu je ndavyizeye. Umugabo wanje abwirizwa kubishikako. Voilà. Ibi bintu hamwe tubikoze yo baramateka mashasha.
ukugirira icizere indoto y'umugabo wawe biba amavuta, n'amavuta atuma urugendo rworoha kugira ngo ashobore gushika kw'iryo yerekwa. Naho yohura n'intambamyi zimeze gute, imitego imeze gute, ashigikiwe n'umugore wiwe, umugore wiwe ashigikiye iyerekwa ryiwe, aritahura, arifitiye icizere, umugabo abwirizwa gushika kuri rya hangiro yihaye. Igihushane cibi, iyo umugabo amaze kugira indoto ikomeye, umugore ntayigiriremwo icizere, ntayishigikire, abatashe ihuruti. Umugabo abaguye ikapa, azorinda apfa adashitse kuri ya ndoto yiwe. Uhushije umugore ubuhushije no gushika ku ndoto zawe. Icya kabiri kiranga umugore w'ubwenge, arahaguruka agakora atarinze kugusaba uruhusha. Mu 1888 Bertha Benz yafashe imodokari y'umugabo wiwe, aragenda arayerekana atabwiye Carle Benz. Umugore w'ubwenge iyo abona ikintu gishobora kugururira imiryango umugabo wiwe, aragikora naho ataba abanje kumusaba uruhusha. Umugore arashobora gukora akantu akagakora n'umugabo wiwe atabizi, kugira ngo umunsi umwe azomugirire surprise. Arashobora kubika gahera ahantu umugabo wiwe atabizi, umunsi umwe umugabo yaherewe, akazabona umugore arazanye akanoti, ati he mugabo wanje, he mushinga ntahe wanje, voilà aramusiriprenye. Muze murambaga mana yanje. Bagomba basohore mu nzu, mwari mu kibazo kanaka, ageze abona unyegurura akanoti. Mugabo wanje, akira akanoti ikadufashe. Hari umugabo ico kintu yocanga? Nta numwe. Voilà, ivyo bikorwa n'umugore w'ubwenge. Icya gatatu, umugore w'ubwenge ahindura ingorane akaryo. Hariho utuntu twishi Carle Benz atari yakoze. Mugabo Bertha Benz amaze gufata ibarabara, agiye kwerekana yangendeshwa, iyo ngendeshwa yagira mugora, voilà, agahagarara, agashira mu gitoro. Bertha Benz niwe yatanguye gutora frein canke ico mwita ifure. Voilà. Ubwo yaragiye imodokari iramusarana, ati mbega basha ndabigenza gute? Atangura kwiyumvira ingene hobaho frein. Acabwira umugabo wiwe arayishirako. Abagore uko baremwe mu madetaye. Umugabo aremwe mu kwiyumvira ibintu binini. Nukuvuga ngo hari utuntu tumwe rero usanga adashobora kwiyumvira ngo ashikeko. Umugore yindira mu tudetaye, voilà, akazara kwibutsa ati aka anone, voilà, akazara kubaza utubazo, akanone wagateguye, aka awo kagira gute, erega aka karashobora kuba intambamye, aka wewe uri umugabo gati voilà, kandi ivyo nivyo vraiment, nivyo voilà. Abagore bakozwe mu madetaye, abagabo bakozwe mu bintu vyo kubona ibintu binini gusa, atatu detaye turimo. Umugabo arashobora kwiyumvira kuzokubaka uruzu runini, kandi akagubaka uruetaje runini, voilà. Mugabo umugore nawe akabona amadekoro, akabona utuntu duto hariya umugabo atarigira yiyumvirako, voilà. Iki ni ikintu gihambaye cyane. Umugore w'ubwenge yibutsa umugabo. Ihigira kane, umugore w'ubwenge akoresha impano yiwe y'ubwenge kugira ngo atore umuti w'ingorane. Bertha Benz kunzira, voilà, ya modokari igenda irafa utuntu tumwe. Ntiyarafise abamekanisi, yarahagarara akiyumvira ivyo bintu akabitorera inyishu. Nukuvuga yuko hariho ibintu umugore ashobora gutorera umuti bidasabye nuko aba yaraciye kwishura.
ivyo nivyo bita impano canke ivyo bita common sense. Ni ukuvuga ngo aho umuntu ashobora kuvuga ati iki kirabereye, iki ntikibereye, voilà, atawubanje kumubwiriza. Ubwo ni ubwenge. Umugore rero w'ubwenge abwirizwa kuba afise ikintu bita common sense. Icya gatanu, umugore w'ubwenge agira marketing y'indoto z'umugabo wiwe. Bertha Benz yakoze ibishoboka vyose yereka isi indoto z'umugabo wiwe. Iki rero kirasa n'icya gatandatu. Umugore w'ubwenge agirira indoto z'umugabo promotion, akazereka mw'ikoraniro ry'abantu, abantu bashagaje, agatangura kuvuga ivyiyumviro bikomeye vy'umugabo wiwe. Bertha Benz ntiyabigize ibanga, ntiyagize ibanga yuko umugabo wiwe yakoze imodoka, yumva avyishimiye kubivuga, voilà. Hanyuma afata ibarabara agenda arayerekana agira ati raba icuma umugabo wanje yakoze. Bertha Benz ntiyanyegeje umwimbu uvuye mu mpano y'umugabo wiwe, yarabivuze, yaravyerekanye, yarabisabikanije n'abandi, yaravuze ubutwari bw'umugabo wiwe. Umugore w'ubwenge abijwi rishikana kure indoto z'umugabo wiwe. Icindwi, umugore w'ubwenge ntazibigwa n'ubwoba, ntiyemera yuko ubwoba bumucinyiza. Mu gihe ata mugore n'umwe yari bwigere anyonga ingendeshwa, anyonga imodokari, Bertha Benz yararenze kuri ivyo vyariho nk'umuco, anyonga imodokari. Mu yandi majambo, umugore w'ubwenge abwirizwa kuba ari umugore arinda, abwirizwa kuba ari umugore w'umwete, abwirizwa kuba ari umugore yifitiye icizere. Icumunani, umugore w'ubwenge atahura igicapo kinini c'indoto z'umugabo wiwe. Bertha Benz wewe ntiyabona imodokari gusa, ahubwo yabona yuko isi yose igiye gukoresha uburyo bwo kwiyunguruza ikoresheje iyo modokari y'umugabo wiwe. Umugore w'ubwenge nkuko nza nabivuze, iyo umugabo wiwe amubwiye indoto ikomeye, atangura kubona utundi tuntu turi ruhande tuzoza dufatanye n'iyo ndoto, voilà, agatangura kubona utudetaye twinshi cyane, voilà. Abagore niko bakoze. Icenda, umugore w'ubwenge ntaterera umugabo wiwe canke ntatera intege umugabo wiwe mu buryo bw'ibigumbagumba gusa, ariko amuterera no mu buryo bw'agafaranga, voilà, financially. Nivyo abagabo barakenera gushigikirwa mu buryo bw'ibigumbagumba. Nababwiye kakabeze yaguma muha, voilà, kakantu yamugirira, nari nakababwiye hariya ntindaza kugasubiramwo, voilà. Iyumvire nawe uvise umukunzi azara kakugirira, voilà, hariho abantu boca baguruka, twoza tubabonera mu kirere baguruka, tokwifuza umuntu amugirira akantu nk'aka ninde. Wewe wubatse, nimba utahura ukagirira umugabo wawe ukamugirire ahantu ugasanga ariko ariyumvira, ari ku mashini, kamugirira akakantu, umugabo yokanka akakantu naho vyogenda gute. Ako naje kombaga abantu boza babona ndi mu kirere, bo ntaco mvuze, mumbeshere. Ngoya, ngo wapi twakumvise, ngo ntutujaniranye. Reka, mumbeshereje ntaco navuze. Bertha Benz rero ntiyagarukirije ngaho, yaragiye iwabo arazana igice c'inkwano bari bamukoye, agishiramwo kugira ngo ibintu bibandanye neza, kugira ngo igikorwa kibandanye neza, voilà. Umugore w'ubwenge ntashigikira umugabo wiwe mu buryo bw'ibigumbagumba gusa, ariko no mu buryo bw'amafaranga. Hariho niho benshi batumva. Abavyeyi nabo nyene bashigikiye abana babo, kubaterera canke kubashigikira ni ngombwa. Ntimunyumve nabi, hariho n'abahungu canke abagabo usanga bavyitwaramwo nabi,
bagatangura gutuma abagore ngo baje kurondera amahera iwabo. Voilà, iyo novuga yuko abari mauvaise intention, umva yuko ivyo baba bariko barabigira badafise intumbero iboneka. Rero umugore ntashigikira umugabo mu bigumbagumba gusa, ngo chérie ndagukunda, chérie vraiment voilà, uriko urakora ibintu exceptionnel. Ni vyiza, ego ni vyiza, ariko hari n'ikindi ushoboye uragikora. Icicumi iki kirahambaye cane. Umugore w'ubwenge ntaba umugore gusa, ahubwo aba umufasha. Abagore baruzuye ni benshi cane, ariko bose sabafasha. Muriboneye yuko Bertha Benz atabaye umugore gusa, oya, ahubwo yabaye umufasha wa Benz. Barafatanije igikorwa, yarafashe riske ikomeye, yashigikiye umugabo wiwe mu gihe vyari bigoye. Kanatsinda mu Kirundi bavuga ngo umugenzi nyamugenzi umubonera mu makuba. Umugore w'ubwenge asabikanya ubutumwa, iyerekwa n'umugabo wiwe. Abongereza bavuga ngo co-own the dream. Nukuvuga ngo mu yandi majambo umugore w'ubwenge ategerezwa gusangira iyerekwa n'umugabo wiwe. Nuko bimeze. Amaze kubaka ugwiwe ntaba kivuga ngo ya ndoto yawe, ngo rya yerekwa ryawe, oya, ni ya ndoto yacu, rya yerekwa ryacu. Nukuvuga ngo abarimwo, iyo muriko muragenda mubwirizwa kuba muri kumwe. Nukuvuga ngo ni iyerekwa ry'umuryango. Voilà, si iyerekwa ry'umugabo gusa, iyerekwa bararisangiye n'umugore. Impanuro rero yagusa ngomba mpe abakobwa batarubaka. Iyo umuhungu aje kukuresha, mubaze iyerekwa ryiwe, mubaze indoto afise, mubaze iyo ariko araja. Voilà, wumve yuko izo ndoto hari uruhara wozigiramwo. Voilà, wumve yuko uzonezerwa, azoba ari iteka ryo kumufasha ivyo bikorwa. Mbega wumva womushigikira kugira ngo ashobore gushika kuri izo ndoto? Wumva womutera intege? Wumva wonezerwa ubirimwo? Voilà, ni igiki ubona woterera mu bikorwa vyiwe bikagenda neza gusumba uko vyari bimeze ariko arabikora wenyene? Arahambaye cane, kuko utari uwiwe uzomusubiza inyuma, uzotuma asubira inyuma, canke ntatera imbere, aguma agira marche sur place. Uri uwiwe naho ni itegeko ko abwirizwa gutera imbere. Wumvise wonezerwa, aho cufatira gaho nyene. Wumva ivyo bintu bitakujaho, bitinjira, utavyibonamwo, nukuvuga ngo wumva atawocisha kugira ngo umutere intege ngo abikore, uyo si umugabo wawe. Voilà, buramurekura hakiri kare agende kurondera uwo bazohuza. Ntumwemerere hanyuma ngo ushike mu rugo atangure kwikorana wenyene, utangure kumubwira amajambo amuca intege, ngo na kare ivyo uriko urakora jewe ntavyo numva, ntavyo ntahura, ahubwo bihebe. Voilà, aho iki cigwa ndaza kukigarukako mu gice ca kabiri. Ubu uri kurica umugabo. Hariho rero nkuko tuza kubibona abagore biciye ku nzira abagabo. Voilà, abagabo bagenda ari demoro viva. Turaza kurabira hamwe ibintu vyica abagabo, turaza kurabira hamwe ukuntu abagore bica abagabo, abagabo bahagenda ari abantu bari vide. Turaza kurabira hamwe amajambo atabwirwa abagabo mw'abagore. Aho nababwiriye ijambo ubwiye umugabo uba umwishe indoto ziwe zose, ubu zishe zose. Umviriza akantu, abagabo nta kintu na kimwe batokora. Mugabo kugira ngo bakore ibi canke ntibabikore bivana n'abagore bafise. Iki 11 kirahambaye.
umugore w'ubwenge akunda indoto z'umugabo wiwe, akunda iyerekwa ry'umugabo wiwe. Bertha Benz ntiyakunze Karire gusa, ahubwo yakunze n'indoto ziwe. Mu Kirundi baca umugani ngo nta ndagukunda nka kwankira umwana. Ushobora kuvuga yuko ukunda umugabo wawe, mugabo utemera ivyiyumviro vyiwe, utemera indoto ziwe, utemera iyerekwa ryiwe. Ivyo ntibibaho. Mubwira uti ndakunda ivyiyumviro vyawe sheri, ndakunda imigambi yawe sheri. Mana yanje. Aho umugabo rero atatangura kumva ibintu vy'amaesupri biduze, akumva no mu kwezi yoshikayo. Mana yanje, mana yanje, no munsi barambaga. Amanerona atatangura kuguruka, agatangura kubona yokora ibintu. Mana yanje, ibintu bitarigera bibaho. Bertha Benz rero ntiyakunze Karire Benz gusa, ahubwo yakunze n'ivyiyumviro vyiwe, arabivomerera, arabidefanda, mana yanje, arakora ibishoboka vyose kugira ngo isi ivyemere. Aka kantu reka ndakavuge kumve neza. Umugore w'ubwenge ntahiganwa n'umugabo wiwe, ahubwo yikonekta kw'iyo ndoto y'umugabo wiwe. Umugabo n'umutwe w'urugo, umugabo n'umuvizionere. Nta mugore w'umuvizionere mu rugo ntibibaho. Iyo umugore abaye vizionere mu rugo, voilà, ubugabo bw'umugabo buba bwamaze gutakara. Umugore w'ubwenge afata indoto y'umugabo wiwe akayigira iyiwe. Navuga ngo ya ndoto yawe, oya, avuga ati ya ndoto yacu sheri, voilà, vya bikorwa vyacu sheri. Ikijuju c'umugore kivuga ngo ya ndoto yiwe, voilà, vya bikorwa vyiwe, voilà. Urumva wewe ntarimwo. Ndabashimire cyane kubona mwashoboye kwihangana. Iki cigwa catwaye iminota myinshi, ariko ni cigwa nkunda cyane. Reka nsozerere ku cigwa ca nyuma, icigwa c'12 kiranga umugore w'ubwenge. Turacishimikiza Bertha Benz. Umugore w'ubwenge ntarindira gusimbira ku vyavuye mu ndoto z'umugabo wiwe, ahubwo agira uruhara n'umunezero mwinshi na fierté ngo abone za ndoto z'umugabo zigiye mu ngiro. Bertha Benz ntiyagiye ku ruhande ngo arindire Karire Benz aheze vya vyiyumviro vyiwe, aheze kubaka vya vyiyumviro vyiwe, aheze kugira ya invention yiwe, hanyuma wacha atangura kwamura. Ahubwo yagize uruhara rukomeye kugira ngo Karire Benz ashobore gushika ku ndoto ziwe. Yafashe risk, voilà, yarashize mu mutahe wiwe. Iki kirahambaye cyane. Nimwiyumvire Karire Benz ariko aravuga ijambo, ashimira Imana ko yamushikanye ku bintu bihambaye. Mwiyumvire ukuntu yashimiye umugore wiwe. Yagize ati ndashimiye madamu wanje Bertha Benz, yakoze ibikomeye cyane kugira ngo nshobore gushika kuri ino ntambwe. Iki naco rero umugore w'ubwenge kiramunezera cyane, voilà, niteka giwe. Umugore w'ubwenge ntarindira ngo umugabo wiwe ashike ku bikomeye, ahubwo afasha umugabo wiwe kugushika ku bikomeye, voilà, ngo aremera intoke ziwe zigacafura, ariko afasha umugabo wiwe mu ntumbero yugira ngo bashike ku bikomeye. Yumva anezerewe cyane, yumva ari iteka rikomeye kuba ari kumwe n'umugabo bariko bubaka indoto zabo, voilà. Reka ngarukirize ngaha umugore w'ubwenge, voilà, sinovuga ngo araryoshe, nkava munyumva ukundi, mvuge nti umugore w'ubwenge arahimbara umugabo wiwe. Bibiliya iravuga ngo
umutima w'umugabo wiwe. Voilà. Uranezerwa. Uramwizera. None mumbwire ninde mugabo ari ngaha kw'isi atokenera umugore nk'uyu? Voilà. Ariko rero baca umugani mu kirundi ngo amazi arakena ari mu mpange. Kugira ngo uronke mwene uyu biragusaba kwihangana. N'ingohe zirasha n'amavi arakunguka. Inkuru nziza rero nuko Imana yabaremye bariho. Nuko ndizeye yuko ibi atari bike. Ntihabuze abize. Ukabuhezagiwe n'iki cigwa ubivuge. Bandari pasiteri abakirisu baje bamubwira ati pasite wampezagiye wara agaca mugirira akantu hariya murakazi gishijemwo. Ariko ndumva neza iki cigwa hari umuntu kiza gufasha. Neza ko hari umuntu agiye gusubira ku murongo canke agiye kuja ku murongo. Voilà. Nta kintu na kimwe umugabo atoshobora gukora. Mugabo bivana n'ubugore bari kumwe. Mwebwe bakobwa mugeze mu bigero, mwebwe mukiri bato, mwebwe badamu muriko muranyumviriza, ndabipfurije kwigira kuri Bertha Benz. Pfurije ko abagabo banyu umunsi umwe uhagarara imbere y'ishengero bakavuga bati ivyo nshitseko vyose, ibihambaye mubona vyose nshitseko, ndabikesha umupfasoni wacu, yaranshigikiye. Voilà. Ukamureka n'amosozi akagomba gatibuka ntaco, biba bikomeye cyane. Michelle. Voilà, nguku ko baserebra umugore w'ubwenge. Nguku ko umugore w'ubwenge ashimirwa n'umugabo wiwe. Michelle LaVaughn Robinson, girl of the South Side. For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. Ati Michelle wanje. Ati mu myaka 25 iheze turi kumwe, ntiwambereye umugore gusa, ntiwambereye mama w'abana banje gusa, wambereye umugenzi mwiza. You took on a role you didn't ask for, and you made it your own, with grace and with grit and with style and good humor. Ati wakoze ibikorwa ntiriwe ndakubwira, ubigira ivyawe, ubikora uryohewe, unezerewe. Aka kantu murakabonaga yemwe, umugore katonezera, umugore katohimbara ninde? Umugabo muzima ukabona ariko akorora amosozi kubera wewe. Voilà. Ivyo vyerekana igikorwa, uruhara uba waragize mu ndoto ziwe. Aka katakuryoheye uri umugore twosha duheba. You made the White House a place that belongs to everybody. Ati wahindiye White House ikibanza cha bose.
ikibanza bose biyumvamwo. Iyumvira umugore ahindura urugo rukagenderwa na bose. Iryo si iteka. And the new generation sets its sights higher because it has you as a role model. Ati urunganwe rushasha warubereye akarorero. Ati ruriko rukwigirako, rukurabirako. So you have made me proud and you have made the country proud. Ati waranejereje cane, waranteye iteka. Ati kandi n'igihugu warakiriteye. Aka karamaze abantu b'Imana. Umugore w'ubwenge ninde yomuronka, yomukurahe. Ca kiganiro cyo kuri Europeya mu minsi yahera. Ono mukurahe. Wara, wewe womukurahe. Umugore ashigikira indoto zawe, wewe womukurahe. Simvuze ko batariho, bariho. Mugabo ntubakura hariho hose. Umugabo ntakeneye umugore gusa. Abagore ni benshi cyane baruzuye. Umugabo yiyubaha akeneye umufasha. Umufasha aza kumufasha gushika ku ndoto ziwe. Nizere ko mwafashijwe n'iki cigwa. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Ibisigaye natwe bananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ni wafashwa n'iki cigwa urabitubwira.